muri aba rero bagiye barafatwa muri iyi minsi hari uwitwa Selemani Niyonzima na Venansi Kayobera bava muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza bafashwe itariki 31 mu Kakaro mu 2021 bafatirwa mu Kamenge. Nk'uyu Selemani Niyonzima we yanafatiwe aho yakorera aho badandariza imiti y'ibitungwa bijya bita pharmacie vétérinaire iri hafi y'ibiro vya limitere mu Kamenge. No kuvuga ko yafashwe abantu babona hari abo bakorana hari abari hafi bavyiboneye barabona imodoka yagiye imujanye bavuga ko ari mu bwoko bwa Toyota Cactus. Hanyuma kuva aba bantu bagiye ntawe urasubira kubakubita ijisho. Mbere iruhande yabo haravuga ko uwo munsi nyene hoba haranafashwe n'uwitwa Ernest Batazira Andros yoba yari Muramvya be n'uwitwa Bosco. Abo bose bakaba bafashwe arabagenzi b'uyu Selemani Niyonzima be n'uyu Venansi Kayobera, hariho abamwita Amadi. Imiryango y'aba bantu irihebuye cyane, irihebuye ku buryo hari n'amakuru bamwe bavuga ko baronka ababwira ko baba baramaze kwicwa. Nkuko rero twama tubikora iyo turiko turatabariza abantu baba bafashwe gutya, dusaba inzego z'igihugu ko zovuga iyo zifungiye bano bantu, cane cane urwego rw'iperereza. Umuntu yiketswe kw'icaha arashobora gufatwa, ivyo birasanzwe agatohozwa ko, ariko biteza gukurikiza amategeko. Imiryango iguma ifise ububasha uburenganzira bwo kugendera no kubona ababo, bakamenya aho bapfungiwe, bakamenya ivyo bariko baragirizwa, bakamenya amadoshe yabo ko ameze, maze n'ingene ariko aragenda mu vy'amategeko.